ibintu indwi vyakugeza ku ndoto zawe. Ibintu indwi vyakugeza ku nzozi zawe. Urafise indoto warose, urafise inzozi, urafite iyerekwa, urafite ishurirwa, urafite ibintu wanditse, urafite plan y'ibintu runaka wifuza kugeraho mu buzima. Ngibi ibintu indwi vyagufasha rero kuzuza indoto zawe, vyagufasha kugera ku ntsinzi yawe. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabakunda cyane kandi turabashimira mwebwe maze gukanda sabone canke subscribe kuri no channel yanyu ya haracyariho ivyizigiro TV. Turabashimira mwebwe mushiraho like, namwe musangiza abandi mu gukanda partage kugira ngo abandi bashikirwe na bino vyigwa dukunda kucisha kuri no channel yanyu ya haracyariho ivyizigiro TV. Nimba nawe ari ryambere udukurikiranye kuri no channel ya haracyariho ivyizigiro TV, reka ngusabe mu rukundo rwishi umfashe nciye bugufi imbere yawe, umfashe ukande sabone canke subscribe kugira igihe cyose dusizeho ikiganiro ari cigwa runaka ubu wa mbere ugikurikirana warahezagiwe cyane. Tugiye rero kuvugana ibintu indwi vyo kugeza ku ndoto zawe, ibintu indwi vyakugeza ku nzozi zawe. Ikintu ca mbere, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha kugera ku ndoto zawe. Ivyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo w'itatu na kabiri. Paulo agiye gusezera ishengero arababwira ngo mbaragije Imana n'ijambo ryayo ryo rishobora kububaka, ryo rishobora kubakomeza no kubarongora rikabageza ku biragwa byose. Hari ibintu twarazwe mu Mana. Abefeso 2 umurongo wa 20 havuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tuyigenderemwo, kugira ngo tuyikore. Ntabwo uriyo kugihamana, hari ibikorwa Imana yaguteguriye kuva kera utegerezwa kurangura muri nosi, utegerezwa gukora ukiri muri buno buzima. Niki rero kizakugeza kuri iyo mirimo? Ni ijambo ry'Imana, niryo rizakuyobora rikugeze kuvyo Imana yaguteguriye, niryo rizaguhishurira ico Imana yasize ku nzira yawe. Kubera ijambo ry'Imana ni umuco umurika ku nzira yacu. Ijambo ry'Imana ni itara rimurika ku nzira yacu. Igihe cyose wakiriye ijambo uba wakiriye umuco. Turi mwisi y'umwijima. Igihe rero udafise ijambo ry'umuco urashobora kugendera mu mwiza, kugenda uratsitara, urashobora no kurengana ibintu. Raba mwijoro urashobora gukandagira amafaranga. Ndi mu bantu ndibaza bagiriwe ubuntu bwo gutora amafaranga mu nzira mwibarabara, ariko rero murankunda kuyatora abantu bayakandagiye. Nigeze gutora ibihumbi 40 abantu barikandagiye mu muhanda ucako abantu benshi. Suko abo bose bari mu bahanyuze, oya, ahubwo ntibarebaga reka vuge ko amaso y'indani mu mutima atabonaga, ni nayo mpamvu bagenda bayakandagira. Ariko ijambo ry'Imana ryugurura amaso yacu rigatuma tubona ibintu bikwiriye nibibereye Imana iba yarasize ku nzira yacu. Ica kabiri ni ugusenga. Turabona mu gitabo cy'Ingoma ya mbere hariya ibice vyaho ni 4 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Turabona umugabo yitwa Yabesi amaze kwibona ko afite umuvumo, amaze kwibona ko indoto ziwe zose atariko arazigeraho, yaciye akora ikintu bita prayer, ikintu bita amasengesho. Aja mu mwanya wo gusenga, arasenga, yongera arasenga, atakambira Imana ko yo rungika ikiganza cayo kikamuramira, kikatuma ubuzima bwe bworoha. Asaba Imana ko yo mwagurira imbibe. Birivuga ngo iki? Imana yumva gusenga kwe imwagurira imbibe, noneho aba umunyamugisha, aba umuntu akomeye, agera ku ndoto ziwe zose. Gusenga bizagufasha kugera ku ndoto zawe, bizagufasha kugera ku nzozi zawe. Ko gusenga biduhuza n'Imana, gusenga bihamagara ubuzima bw'Imana, gusenga bitwegereza ubuzima bw'Imana. Icya gatatu ni ugukora. Gusubira mu Vyagezwe 2:8 umurongo wa 12 havuga ngo Imana
izahezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Imana ntabwo ihezagira inzozi, Imana ntabwo ihezagira indoto. Masuta kabaregi bakaya, Imana iratanga indoto ariko ntabwo ihezagira indoto, ahubwo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Nta kintu ukoze nta kintu uzageraho. Urakeneye gukora, urafise indoto zo kuja muri Amerika, ntabwo uriko wiga ururimi, nta na pasiporo uri kurarondera, hama ngo witeze kuja muri Amerika. Uzajayo gute utazi na good morning? Utegerezwa aho ugomba kugera, utegerezwa kuyitegurira imbere yuko hagera. Imbere yuko engineer yubaka inzu, amaza kuyubakira ku rupapuro ayujuje biroroshe, anashika kuri tere kaza kuyuzuza. Ikintu cyose ukora utamanije gutegura, ico kintu gizafeiringa mu buzima. Gukora ni kimwe mu bintu bizagufasha kugera ku nzozi zawe. Hari abantu basuzugura akazi, nzaba ndakora negereje ako mu biro, negereje ak'imiliyoni 5, we ak'ibihumbi 100 ko kugeza ku k'imiliyoni 5, mbere karashobora gutakugeza ku k'imiliyoni 5, ahubwo ako kantu gatoya kakakugeza ahantu wewe utanga ubuzi ku bandi bantu. Bibiri ivuga ngo iki? Ngo nayitangura ryawe ryari rito, amaherezo uzakunguka cyane. Nukwiriye gusuzugura amatanguriro yawe, kandi nagomba nkwibutse nta kintu ufise nta n'ikintu Imana ishobora kuguha. Bibiri ivuga ngo ufise azokongererezwa asesekarizwe, ariko udafise azakwakwa n'ico yarafise ahe uwufise. Igihe cyose wumva nta kintu ufise, umenye ko atani ikintu uzageraho, nta n'ikintu uzakira. Gukora rero ni kimwe mu bintu bizakugeza ku nzozi zawe, bizakugeza ku ndoto zawe. Vyuka kare, ja gukora, reka gusuzugura akazi. Abaswahili bavuze ngo muzaraukazi kufa maskini. Igihe cyose usuzugura akazi uzapfura umukene. Imana iguha umugisha. Icakane, kuziganiriza indoto zawe. Itanguriro ibice 41 umurongo 37 kugeza ku murongo 57 batubwira Yosefu arotorera inzozi Farao yamubwiye ngo iki? Farao yamubwiye ati turondere rero uwo muntu afite ubwenge, yuzuye umwuka w'Imana, yashobora kuza araziganya ivyo bintu, akamenya ibyinjiye, akamenya n'ivyo kubika kubera izo nzozi. Umwami yari yarose imyaka 7 y'ubukene n'imyaka 7 y'ubutunzi, imyaka 7 yo kwimbura n'imyaka 7 yo kutimbura. Noneho ababwira Yosefu ati imyaka 7 rero yo kwimbura nizotangira, kugira rero imyaka 7 y'ubukene yo kuburanirwa izigere nimupfe n'izara. Tangura kuziganya mu gihe c'agahimbo, muze murabika ica gatatu mu bigega, kugira ngo mu gihe rero c'ubukene, mu gihe gitari cyo kwimbura, gitari cyo no kubiba, muze mufashwe n'ivyo mwabitse. Iyo nama arayemera, biza kugenda neza. Kuziganiriza indoto baraziziganiriza. Igihe cyose warose inzozi ariko ntuziziganirize, ntuzibikire, uzopfa utazigezeho. Amafaranga y'inzozi nibayarya, amafaranga kujeho yose sayo kurya, harayo kubika bitewe n'indoto ufise. Nubwo haza umuntu akakuririra, nubwo yakubwira ati ndapfuye natahe, ko nturi Imana kugira ngo umukize inzozi zawe, kugira ngo zibashe kuba impamo. Ica gatanu, vugira amena. Kandi reka ngusabe, nimba ari rya mbere ukurikiranye bino biganiro kuri no channel ya Haracyari Ivyizigiro TV, kanda sabone canke subscribe, ndabigusavye, kugira ngo uzaje ukurikirana ibindi biganiro ducisha hano hantu. Kaba utarashiraho like, yishireho n'ingoga. Reka ngusabe kandi guparataja ku bandi bantu. Imbere yuko mvuga ibi bintu bitatu bisigaye, nagomba kugusaba kumanza gukanda sabone canke subscribe. Nibaze ko wabikoze, reka tubandanye. Ica gatanu, kumenyana n'abantu bageze aho wifuza kugera. Imigani 13 umurongo wa 20 aravuga ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzakunguka ubwenge, gendana n'abatunzi nawe uzakunguka ubutunzi. Imigani 11 ni Imigani 13 umurongo wa 20. Nari ngiye
kuvanga. Ni Migani 13 umurongo wa 20. Gendana n'abanyabwenge nawe uzakunguka ubwenge. Niba ushaka gukira, niba ushaka ubutunzi kugera ku nzozi zawe, wigendana n'abantu badafite inzozi, bazakwicira inzozi zawe. Wigendana n'abantu batazi iyo bariko baraja. Wigendana n'abantu batagira vision. Wigendana n'abantu batarose, bazica indoto zawe, bazakumerera nabi. Uzababwira ko uzagura indege, bakubaze mbega uzayigura gute ko na so atayo yigeze atunga. Nubabwira ngo nzaje i Burayi, bazakubaza ate se mu muryango wanyu ninde yamaze kuja i Burayi. Ya nubabwira atariyo, bazakubaza ate se wewe uzi ururimi, uzajayo uvuga iki, mbega ni ikihe kintu uri kurakora inzozi zawe, bazazica. Niyo mpamvu gendana n'abantu bageze iyo uri kuraja. Icya gatandatu, gutanga. Kubera iki gutanga muri principe y'ubwami bw'Imana ni kimwe mu bintu bikurura umugisha w'Imana, ni kimwe mu bintu bidusunikira ku nzozi zacu. Usomye Imigani 11:24 ukageza 25, haravuga ngo umwe atanga isabage akarushirizaho kunguka cyane, ngari kuwundi akikumiraho ivyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene. Hari ibintu wigumiza ko Imana yabigwaye kugira ngo bitange. Ukwiriye kugira ubwenge ukamenya ati ikintu kinje ko nico kubiba, nico gutanga, ntabwo ari cyo kubika. Benshi rero amafaranga bayajana mu migambi, mu bikogwa agahomberayo. Kubera iki? Ntabwo yari amafaranga ya business, ahubwo yarayo gutanga. Uziko ari umuntu uwa ikintu gitoya akaguha ikintu kinini, kandi mugabo nutanga ntuzorebe uwuhaye, uzorebe Imana yavuze ijambo ryayo. Yavuze ijambo ryayo ko gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa. Usomye Kuvayo 12 umurongo wa 1, Abisirayeli bari bafise indoto zo kuva muri Egiputa, bari bafise aho mayerekwa, ariko ntabwo bavuyeyo. Bagiye kuva yari uko batanze ikimazi. Aho ugomba kugera hose harakeneye imbuto. Itanguriro 22 umurongo wa 12, Aburahamu ajya gutanga Isaka kugira ngo Imana ihezagira Aburahamu. Yamusabye Isaka wawe arakenewe mu Mana kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Imana yavuze ngo iki? Ngo gutanyimye Isaka wawe nzaguhezagira, mbere nkugire rurangiranwa, ngo mbere isi yose izahezagirwa binyuze kuri wewe. Umufakazi w'Izerufati kugira ngo agere ku buzima bw'akazoza byamusabye gutanga agafu yari afite. Ahantu hose ukeneye kugera harakeneye imbuto, harakeneye ikimazi. Urashobora gutanga imbuto bitewe n'ahantu ugomba kugera. Urashobora kugaburira umworo, kwishurira inzu umworo, umukene, imfuvyi, umufakazi, gutanga mu nzu y'Imana, gufasha abantu bagowe, gufasha abantu bakenye, kugirira neza abandi. Ibyo birashobora kugurura umuryango w'umugisha ku buzima bwawe, kandi ibyo birashobora kugeza ku nzozi zawe. Icya karindwi ari naco cyanyuma, kwigirira icyizere ubwawe. Yoshua 1 umurongo wa 5 kugera ku 9, Mana ibwira Yoshua ngo shikama ushira amanga. Shikama ushire amanga, kuko ari wewe uzageza abantu banje mu gihugu cy'amasezerano. Gushikama rero, gushira amanga ni kimwe mu bintu bizatuma ugera ku nsinzi yawe, ugera ku masezerano yawe, ugera ku nzozi zawe. Abantu b'abanyabwoba kenshi baratinya no gukora. Abantu b'abanyabwoba baratinya gushora imitahe yabo, amafaranga yabo mu vyunguka, kubera ubwoba bwo guhomba. Kandi igihe cyose uzagira ubwoba bwo guhomba, uzaba uhombye nyene. Nugira ubwoba bwo gukoresha amafaranga yawe ngo ntahombe, n'ubundi uzayarya. Niyo mpamvu abanyabwoba kenshi nta n'ikintu bageraho. Murabizi ko kera kujya mu mahanga vyatwaraga amafaranga makeya, kandi abantu barayabonaga. Hariho n'inzira z'ubuntu, ariko abantu barazitinye. Ariko abashize ubwoba bagashira amanga baritaye, baravuga ati n'ubundi kuguma hano nugupfa, reka ngende basi mfiriyo hiyo. Ariko uno munsi nibapfiriyeyo baronkeyeyo ubuzima. Uno munsi benshi muri bo banarose n'ubwene gihugu bwa Amerika, uretse ko muri Amerika nyene atabantu benshi bigeze kuba bahatuye, ahubwo abantu benshi batuye muri kiriya gihugu n'abimukira bagiyeyo kera. Imana ihabwe icyubahiro. Kwigirira icyizere ubwawe. Igihe cyose nta cyizere wifitiye bisakugora kugira ugere ku nzozi zawe. Birasaba kwizera ivyo Imana yavuganye nawe, kwizera inzozi zawe
nawe ubwawe kwiyizera, kwiyizigira, kwitera intege. Ni wewe muntu wenyene wo kwitera intege bitewe naho ugomba kugera. Warahezagiwe cyane. Wibuke ukanda sabone canke subscribe, upartage abandi bantu. Turabashimiye ko mwadukurikiranye. Mwari kumwe na Apotre Ndwa Kristo Glory Shine. Sangiza abandi, murakoze, mwarahezagiwe.